byari ngo bugi Imana ifashe itengo kandi aha twese turafise amasezerano none ngo ura muntu wizeye ngo urabona ko abiraze umwize ngo wizeye azokuvyari ntabyazomenye ngo mugandi ubaze ko nije na kuronde muri kwarufu ineza yangiriye ndayibutse ineza yangiriye ndayibutse muri damata ineza yangiriye ndayibutse ineza yangiriye ndayibutse Yesu wacu nashimwe. Amen. Ndabaramukije cyane mu izina rya Yesu. Amen. Hari umwanya munini no gushima Imana no gushinga intahe. Jewe intahe ni nyinshi mugangire shinga imwe. Nimwe yonyene mugabo izindi nzozishinga hanyuma izozo biragenda neza. Byose ni Imana. Dengire shinga intahe ntanguye kubaka. Niho ndayitanguriye hagati. Ntanguye kubaka uko abandi bubaka ingo. Nibumva ko ari kubaka inzu, kubaka ingo. Ntanguye kubaka muri 2013, no 13, itariki 13 z'ukwaka. Niho je nashinga urugo. Sinzi urugo nk'abandi bose. Urumva naciye hagati sinatanguriye ku ntanga. Kuko ni ndende. Rero Imana ikirampa ishure. Jeje ndiga ishure komeye. Amashuri yo mwisi narayize kandi byagenze neza nta n'ingorane nigeze ngira ntazo twigeze duhura nazo byagenda neza n'akazi Imana ikampa neza urumva ko byagenda neza. Nje ndiga ishure rero komeye atari benshi bashobora kuyiga. Jerampa ishure y'urubyaro. Nje ndiga ikintanguza muri maternelle. Ndiga maternelle ndaheza yera ndadubura muri maternelle ntibadubura muganje naradubura ndaja mu wa mbere ndiga ngira ndadubagura ngira ndadubakura mugabo Imana yarakoze narayirangije. Nayize imyaka 11 urumva ko iyo myaka simike imyaka 11 mugabo narayize ndayigumako nyene ndavumiriye nta kundi mugabo 2013 irahera urumva yari amezi makeya nguma ngaho nezerewe kangorane ndindiye nta kibazo. 2014 inone Imana gute ibi bintu ni gute rero ndakumaho mugahita ndavyibuka ngana muntu urumva ishuri yo natangiye kwiga 2014 abantu kazomba kuzo wambaye ngo ngumetse uko oye ntuzambaye umva bibazi yuko nibungenze izo mpuzu urabona wibungenze ntuzambaye oya urumva amahoro Jesse nibungenze mugabo Imana duhezage ntangorane kandi wumva amahoro. Urumva kumengo arangumenye wumva amahoro niwe uvuze ivyi wawe nakibazo kuko nari mvyibushe cyane. Aho nyene urupangu nari ndimo nari ndasanga abadamu babiri batararo nanje njenja 2014 bacha baratuvuga uruvu ishuri komeye banga rupangu bararuzwe ngo bose ngo atamana baronka mugaje Imana irangumiriza umutima nguma nezere nagumanye umunezero mu byumva amara abo bantu turagumana umunezero nta muntu yatende bukiwe akopfa mu rupangu abantu biga no hino urumva amajambo ntabutse turagumaho mugajewe rero jewe mwumve ndanarinda rwose cyase ntabwo wangira kandi je ndarinda ngene ndita ndababwira igeni kitumana ari rero numva nta birebire urabona umushinga ntaye twari twubakanye ituma ndinda ari uvuga ati mbeho ndavuga je nafise mukuru wanje
baca aritahira bamaranye imyaka 8 nta mwana n'umwe bafitaniye. Murumva ko nari ngenda mujako ari ifise ubundi kandi ari kugenda byari bimeze neza. Mugabo je ndarinda gose ngenda mujako nta mwana imyaka 8 abantu urumva bavugira mu nzu twiswe hari ngo janina ari batafitaniye bagiye kuvyara. Mugaje rero sinabihamara je nta matwi nabihamuje asanzwe mvuga n'amajambo namaki rero n'umuntu aje kumbwira n'ibintu ndashobora gutwenga muganga twenga n'ubyaje kumwereka ko ibyo bintu cyansitaje kugira ngo ugende umutima wawe utekanye. Mugabo jewe ntagisigara ugende umerewe neza cyo ndagumaho ndavuga nti none ndarindiriye isezerano ry'Imana. Ewe ndatangura renda kwedebukirwa muri 2015 ibintu byo gusenga ndabanza cyangwa kwishinganira ibigara nabo bantu mupaka samedi nta gusenga ngiye gusenga dimanche nicara hari inyuma aba protocole mani baheza hariho aba protocole paparandra rimwo n'ubundi ni wavuga ko kibicari inyuma ina mahoro byose na mahoro indekeranga oya ngo kugwegera imbere bicari imbere byose na mahoro ntangurana bakandekera naje kwari kugira ngo bavuge ati jana mugisha w'Imana ncanka kanjange kuko ntawe twara mukanya kuko naba mwikoje nyine. Rero tugira marene asenga ni byiza cyane. Je marene wanje arasenga bose kandi Imana iramwemera yari mama peniye abona ngo ari gusenga ngo mbona kure ndahana nyene mu kinogo aravuga ati umukobwa wanje nari umukobwa agira 5 mubo yabereye marene nagira 5 turi 10 mugaje nagira 5 kari kure. Urumva arabona ko nacokeye aca arabwira bene data bamwe tibaje mutoze ndabereke umukobwa nabereye marene ndararonka umwana tuzoje kumusengera. Arabatora barantelefona ngo nzoza kukuramutsa ndakuzaniye abashitse ntambora ni karibu. Baraza barandamutsa ndabazimana basha bagenda bansengeye cyo baragenda bari 2015 nk'umuci hama baguma baza marene ngurihe aba bantu kwa ni jewe sihondi anerekwe ni sihondi ngwe ndina mazuru baza ndihe ndimuhira wangu nitsakuza cyane sindabizi wangu ntacyo naho haba mu ijoro ntindazi ntangora ndamubona araje nanje ntabona agiye ndimuhira abashantego nabuye namwiriwe muhira muri bakubesha namaze kudende bukigwa n'amajambo hirya no hino. Mugare Imana irafise ingene itora umuntu. Jewe mu kwicumi itake zitakuce twimukira hadi kwasazi kimura muri babandi twashinganirira tuvugwa kujambo nyene jewe ntenza ngaho. Rero hariho abantu Imana yahezagiye bazi gusenga bose kandi mwarimu yararimo yari bwabe mwarimu kandi n'ijambo yambwiye bashaka kumbeja ni wewe uraja mu masengesho oya nta masengesho cyangwa wangu rero ubu uraja mu masengesho bakaza buhoro ndaza buke acambwira ati rero mu masengesho uzoza urafunga Rumba tudabimubwira narabura nabikubwira ku mutima n'umutwaro ukomeye bazi mukitangara ku mutwe nego ntina mahoro muganga kwitsa nakafungiraho napenga najya kacamuba burya rero nukuri Imana ibaheza n'abakozi b'Imana ntibigeze barambikwa kuza mu rugo iwanje bakumye baza bakuma baza bakansengera bakacamagwe baza bansengera ari nabone data baguma baza mu rupango gusengera bagacamike tubigendamo neza na pasteur kumuyange yarigeze kuza adane na mwene data umaraza ngo ani hamwe neza acagenda senga bica bigenda neza yewe bacabangisha gusenga bacarambara ati jani rero kuko Leo urafata isengesho y'umunsi umwe wisonzeshe nta narimo rero tugende twasha amasengesho rimwe
ugere kuva mu gatondo atacufashe gushika mu ijoro ngo ndumva ko ari umutwaro ukomeye nanje nangana upfu ntibasha ibintu je ntavyo nzoshobora hasi mugabo ndakumiriya ndarijamwo nkagumangira gutya nkagumangira uko inzara ntayimenyereye irankubita pe mugabo umunsi ugahera umugoroba ugeze aca ugenda umubuye aho bagaca basubira iyo minsi iheze Janine itugira umunsi n'inusu ntego niho n'umutwaro ukomeye pe abari muri 2016 nkagira uku ijoro rigaca nkakubitika nkabura ndiko ndaza banguma ukuri batangumyeko ndituma bene data ndonda ndangana kubera iki amasengesho nakoze ntari nkora ndayakora jewe ndonda amajambo yacaragwiye nonze umugabo yamuhevye umugabo rero muri ico gihe ntitwari yari mu vy'akazi bari bamurungitse mu vy'akazi ndonda ndangana uko ibiro biratakara mva kuri 80 ngira ndaja ku 90 hamwe n'imipira ndayambaye yararoko impuzu zose ndazambaye zararoko rimvira ndetse nje kuzisubirishamo naje bitera isoni kuri jeyo naritera isoni inzobe nayo nasa n'umuco tuhishi abengo ngo ayikwasha abantu ngo yamuhevye hajya ngo nicerekana ngo nibibazo kwajya n'amastress ngo yamutaye kandi bazi niyari bazi diwanje ntakintu arabo kwabura ngo ukunda bavugira banyumve ko nshobora kuvuga ati confise mujani ko harukuru ntarukunye niko nakunda kubishura ntarukunye manishi nubwo mvuze harukuntu bari bazi yuko nagize iki kubera nari nserutse ukuntu mugamo nyuma barabona ati ibi bintu niko jewe rero ndabigumamwo barankundisha amasengesho nanje ndakunda gusenga cyane ndava hamwe muri cyakinogo ndatuga arese novuga ku myaka kuko imyaka ni myinshi urumva byagenda biracangana rero ntanguye kuzanda senga ndaza abakozi b'Imana badabika kuri ganza bazamwira bangendera kenshi papa Grace we ngira ndikira cyari guherera mu kigo aza asenga kacagenda saa yine sanga mwana uhetse abakozi b'Imana bose baraza ntibategeka rero ndagwana intambara rero Imana imaze kunkura muri cyakimanga marene yabona arabimbariye ati nakubona uri kure cyane umugubu ndabona ko bimeze neza Yesu aduheza kandi ntacubeshemo ndabizi ko nadendebukiye ntasubiye gusenga nigumira mu nzu kanga kumajyanya gani afenjame ejo nzoje ku kazi duhutse urumva ibyizigiro muga muri 2015 mu kwicumi nari ikiramo amasezerano yavuga ati ngiye kuguha kibondo hame 2015 muravuga isezerano ry'Imana birago ari uvuga ngo ejo azoca rironka ntoya darindira umugabo araza tugumuko mugabo jewe rero kuko nzi wa undi bari kumwe kataje n'amahoro n'Imana ico yanteguriye ntaranavuka nikijyanye nini yabasezeraniye kuzomu nigahita bisezeraniye naho n'amahoro tuzobana amahoro muko umugabo yarankunda gushika no kukanyuma kuko yarampa ibintu kandi nkorera amahera narashobora kuvyikura ntiyabirabira nazabona azana ngo yanambuza niyonje akaguma nkunda sinzi ko yagira ati reka ndabe ibyiziro byiwe ntibyangare mugaje naguma merewe neza akame ibintu nibera mu mahoro ntangora Imana rero kirangirira ibintu Imana kiravuga kuko Imana iravuga twari mu masengesho nyene basengeye Imana ivuga ati mbene no ushaka ko ndagukorera nawe atacurankorera ndungitse muri korali nta mwana mfise mpagarara imbere y'ishengero cyangwa mwana mfise bagateye wa mudamu atagira umwana urashe ndagiye ahantu kweye hama ndawugwanya papa Grace ngo ujane nawe ngo nkamuganije nta kujya kuririmba mfise ije twijanje riri hasi oya kumana izo bushobozi riguhe
hoya sinzi basi ntireka tubisenge hama icyo gihe naneshe kugira ndaza akoze w'Imana wamuhise yitiriye ndagenda ndamubwira ntiburya jewe ntego Imana yaranditse muri kora ngo yo ngo ninde yakunda kunyita nimba ngo nimba Imana iguhezagire ngo ndatanze ishimwe rwose rikomeye ko ahanguraje yo ngo nanze ishimwe kuko Imana yaranyeretse uri muri korale yawe ngo birangire ndabikubwira ngo kubera ngo nabona nyene amahoro mwari ni Yesu amwiza ntiburya je naje naragwanye ni mugabo ndaneshejwe ndaje hama asharanza ashize ngo mama buku ngo wamengo yashize amera ngo mama buku ngo nawe urivye ngo tora wamengo baje baranyakira ndaja ngaho ndategura mbere ico twari duciye tugira n'urugendo muri iyo nzu nyene ishumba cyangwa kintu siba kuko bamaze ko umuririmbye turaja nani ego hoki tugere gukora namaze kugira igigu kugira kuneshwa namaze kwemera namasegesho menshi yo kwisonzesha ukomeye hama jewe nta turagenda cenga umuko turasenga bigenda neza mugabo rero intambara ishushe bene data bigira irangiye abantu baramvuga bimwe by'akarorero ntovuga hirya no hino kandi no mwishengero nukuri no mwishengero bariyo bakaja kubwira abanyamahanga mugabo je kuko Imana yari yamaze gufata umutima ibyo sinabyangaza kubwe avuga nti nibivugire nigihe cyane kuko Imana irakwanikira irabanza ikakwandikira rero nyine kumva ko nizi ishuri komeye yanyerekana ko nigihe cy'iwanje kigeze ntangora akazubona hari uje muhira ngo jane ngo ashumba ngo hari umuntu umupfumu watanga ngo inamaze kukubitikana inamaze kuvugana n'Imana yanje imaze kugana n'Imana yanje wahari ngo atanga ntaraba amaze kwiyangwe ngo hari umugore yayihaye umukobwa ngo acaronka umugabo yari yaramuhutse nokte mbe none yarashitse avyara ngo nta mwana araronka ndikubwira subireyo amuhe uwo kuvyara nawe arumva nyene sinza vyake jewe nivyo sibyo turimo nije bisezerano n'Imana yanje izombi kibondo arumva nyene arabona sida bimwakiririye mugabo nje mukaruma turaganira ndabimwibagiza ubundi ahagara ku telefone kijane gutumbura no pastor sengera abantu batararonka umwana uzuza bakujaneyo bamusengera ishani je bisezerano n'Imana yaransezeraniye jewe umwana wumva amahoro no pastor ni nasengera bo ije ni harake aratende gukigwa uwundi umugabo ico gihe nabo nyene ntitwari kumwe yari yagiye mu by'akazi ubundi acaraza aho ndiko ndasimba kuko no bivuga byinshi ni byinshi acaraza ati rero Janine Imana ifashe mwifashije mu rushengero kandi mu rushengero mugasi ngaha sinje kuvuga ngo ni ngaha mu rushengero rw'Imana acaraza ngo Janine ngo Imana ifashe mwifashije ngo kandi aha twese turafise amasezerano none ngo ura umuntu wizeye ngo urabona ko abiraze umwize ngo wizeye azokuvyari ntabyazomeza ya ntuvuye ku mutima mugasi namwe ntuvuye yuko azokumbarira ivyo nango ntumviriza jewe nizeye abantu babiri je nizeye Imana yanje n'umugabo gusa n'abantu babiri nta kindi nta urengako nta numwe n'abantu babiri ngo mugabo ntugaze ko nije na kuronde noya nikumva amahoro n'ukuri nikumva amahoro n'umugabo ari kutiyubira ngaha jabizi ntabyo navuze yabyo namubwiye ntuzombarire igenda kuzo simvuga gusa niwe ubona nkunda gutwenga ntihari igihe ntwenga ntatwenze umugabo je simvuga gusa ntumva amahoro ntabyo nzovuga acaragira ariko aramererwa arandikira ngena bamanyoge ndaguherekeza kugira ngo ndamukarume nyene tugenda acaragenda cyabigenda rero jewe cyangwa nisegera Imana abantu bijyana ngo cyane n'ubwenge bwarateke ngo yarakije ubwo se cyane n'ubwenge nabi ngo yarakije ubwenge ushobora kose bajya bakitwura zingene batwara n'ubwenge ni namahoro bimeze neza
hama acarengera igihe Imana iravuga naho ndiko ndarezima muri bikeya Imana iguma ivuga none ya 2015 2016 2017 18 19 yasezerano cyahagaze mugabo ngumako abakozi b'Imana bandambika ko ibiganza bangumako hari n'abantu bagenda bakavuga ngo kare umbeka wewe ngo muja kumusengera urumva mwishengera ry'Imana burya ngo umugabo ngo we hamaze imyaka bari bayize muga watavyara none ngo bazango bari imyaka yenze ngo bovyara kuko no kuruhisha Imana nizo ni intege nke nari abantu bagira intege nke batege nta ngorane n'amahoro byose n'amahoro je nta kibazo na kimwe hama rero haragera igihe Imana iguma ivuga insezeranira nanjye nagumye ko no muri korale ndahaguruka mugankaza ndinyegeza inyuma nta bose barambona ntaguma mfise ntibarambona mugabo hari n'indirimbo turirimba ndayishyitseko hari jewe barayizi hari ibitero tuyiririmba ngo kwihangana uri ngumva n'ikintu toroshe tumva nyene nijeye umugabo naririmba nezerewe Imana ikirangumbirira umutima irangumana umutima ntiyanyangariza ivyiyumviro cenguma ku Mana gumye ku Mana rero jewe haragera igihe Imana iravuga muri korale Imana ibaheza bararera baca bagirira umutwaro baza baransengera ndi ku kazi atari hundi Imana ikaba ivy'iwanje ntibabimbarire ikazirabaho ivy'iwanje ntibabimbarire jewe nje muri vacances kugira ngo tugire amasengesho nkaza ikavuga nta ngorane mubw'ivyo baba bafise vyovyo ntibabimbarire byari banga ryabo Imana ibahezagire n'ukuri baransengeye cane hose kandi no mwishengero ndazi ko hari abantu bansengeye barizonzesha cane n'abakozi b'Imana rwose ndabizi hama akaragiye Imana iranyishura ntaye urumva haciye imyaka 11 intaye ikirampa sinabimenya ntabimenye rero nkengumuko mbona nyene imigwe ibiki emwe ntagoye kuja ku kazi je nagenda n'imoto zikaca zizaritwara mu hasi atana nimwe yari bwigera naga mu myaka 5 ntwaye kubita hasi ikata hasi Davise ubwo Imana yari yamaye mugati nabimenya ninaka uko nkubita hasi gose nawe ntanga ibi bintu anje ntafite numva cyane reka duhagarika amamoto jewe ngo reka agenda boro kazona ngo amuse hasi abanda biba nkuko jewe ntaje nkumva ntameze neza ibinzerere ibiki nkaca mbwira ababanyi tubana hajya twicaye nko muhira nkashaka ntiburya jewe ntindafise ujani ngo uyu muntu arusha nkatangura kuvuga ibyo nkaca naduka nkatwenga nabo baratwenga nanjye nkibisanga ari ibisirituma ahubwo jewe nkibaza ko ntafise bagaca batwenga ngo warushe ko nituha abane naje ngaha mu masengesho Imana ikiravuga ngo naratanze abana je urumva ntabyo narinzi mugana ari maranye ukwezi ndayifise rero ngize muhira hari umwe netaka nyandikira message ujani ngo nabonye wewe oya wewe ko ni wewe nyene ngo twabonye wewe nani bawe sabaheza jewe ntabwo basha ntireka jewe ntangorane bigenda neza jewe ndagenda kwa muganga buke mugari icyo nari nikoreye kubwiwanje ndavuga ntoya simfira umugabo atwari ko noba ndamuciye umutima have mpore hama jewe umwene data ndamwandikira ndavuga ngo shani hari iki oya ngo ahubwo nzoza kugufasha noya nibyo nzoja kwa muganga jewe ndabwe hari mu gihe cy'ama examen kubwira umugenzi wanje kumukore hewe turantangira ikibazo ejo nzoja kwa muganga mu ntangora jewe bukeye kugira nje gutanga ikibazo umuganga ngo mbega utavyuka ngo ntawe ubongereje kwa muganga uragwa ni gose nanje naco nari ngwahari hama nikanda huko mama rera nikandi nja mukaru babije aho hepfo ntahunje
ngwe ukabikoresha bitwa nije hajya ntahonja naje nase ko ngenda babe baragiranje bavuga icyo nase acama ukurumva bari bahanze acama mahera itike byose ngenda fata moto ndagenda mu Karubabi cyitse mu Karubabi biranagora nyamudogiteri nishinda mushikiriye ndabimwigani nibyo naho singwaye ngwe ntoya ndamubwira ikibazo nari ifise cyose ngwe ku myaka ingana 11 urumukizwa ntego ujeje umukizwa basha kuvye n'ivyo bakizwa nyene acabwira rero wewe nagira nteye exam igeze ikoresha ntego ndagenda yikoresha mu nyuma iranateba iratidi iraboneka ngendaza ntimana abona ingene yantebe exam bari bakoranye ndika bimeze gute noye nindababarira n'umubanyi tubana urumva turabana nkamuganye ngeje nagiye kwa muganga uragwaye ntabeje twaririrwanye ntego wewe sawa urya uwo muntu urira babasha bamba resulta ndabye kujya gusanga ni positive yaje imana ndagushimiye urakoze uranguye agasuzuguro ibiti n'ibiti urumva naratedeye atajanye amanje shira wa mudogoteri wangu madam ubona none ngo felicitation unubona ngo nego ngo kandi ngirenda kugirire ntuze ecography naje kubera kuguha mahamo kandi ntayirishe ega ntayo narishe ngo ntangora ndakugirira gusa ngo hari kibazo none ntangora atangirira ecography ya gusa ataranyereka byose cyangwa ati nigire ntego murakoze Yesu aguheza wame nditahira ntaje umushinga naye wanje yaragira telefone azabona ndashitse notishikanye ko umuntu agenda kubaze ngo ari wate ngo mbe wagutonye nemwe ningwara abantu nta kinini saba kwe ningo nakubari abure mu rugo baje kujya ndafuse Imana yaraduhaye Imana ndemwe ntengi inyishure ze Tanzania turashima Imana urabyumva ashimye Imana tukumuko wawe ndi yantangira ikibazo ndamwatebe ni ejo rakintangira ngo ntangorane reba turakuma bambaza ngo ngade ngo bagutoye ikibazo ingwara abantu nta n'ikindi banyandikiye ntumbaze muje byacanganye kugira ngo rebe kubabarira ngoma ngaho mukuru umubanyi turakundana cyane araza arambaza n'umugisha ibona ko ndababarira ikantu kuko Imana itabizi nawe nyine yaciye dukakurira yaciye arira ninakurira ahubwo no gushima Imana yaraye ibikoze nimbacagenda kuma nijanira Bibiliya gashana ahubwo no gushima Imana hariho rero umukozi w'Imana ndamurungikira audio ndabimubwira hariho nabere data nace nandikira bishanti bigenze neza cyagati baratanga amashimwe baratanga amashimwe muga rero sindabandanya nja gutanga ibibazo ukwezi kwindwi satani n'umuco yemwe cyahatse ingwara bimwe ntazi n'iyipfumburutse ntumbaze haci ikintu kirange ugiye mu gatondo ntasubira mu Karubabi barantera urushinge ngo babihagarike ndataha nyene kiranka ndavuga n'iki kintu barambare muti fata iranka ujya ku mugoroba nka saa 10 cyambira umubanisha ngo tugere kwa muganga je ndumva wawe aho bitugera cyo dufata imoto umushinga ntanti yitwara kumwe ndamwane niye mitwere yanje wowe ugango nje ndayifise nemwe nturinzanira ntibikangiye kwa muganga ikintu yacho savuga ngo twe twakira ikimana duhaye ibyo jambo yaciye ambara ngego cy'ibitaro abantu twahahuriye ngo bera ni gwahuri kwakuri uwo twajanye agacababwira ngo n'umuntu twaje kuraba nanjye ndi muri maternité n'umuntu twaje kuraba mugabo abakuma bambona rece ndabibasiguriye baca bantera umuti bavuze tubihagarike mugabo bagatera umuti utajanye n'icyo ngwaye cyo bashira mu bitaro bashize mu bitaro byari rya mbere kuva nitwa izina nja mu bitaro kuva mvuka byari rya mbere no muhira barakanguzwe adati nikumva ngene yoja mu bitaro urya nta n'umunsi n'umwe nta n'izo ngwara jewe nta reka
rero ndaja mu bitaro baramvura cyabiraba barangwaza rero bene data baje kungwaza bakuranya bansengera mugabo acabandera ukajanye na ngwara ikirafata uye rero hari nabo ntaciye umutima ndaga ibintu bimeze neza nkije numva ndabwira umuganga mbona ngo ko yamatango ngira ngo numengo yagabanyishije ukuntu ni kuvuga nabi kwa muganga n'amakosa yego nta ngorane ariko wa gatandatu ntirabana ahubwo twari dukwiye twari kumwe na mama Randre ntabyo namubari ubwo yacafunika umutima ndabizi ari kubabara cyane mugara nabyo namubwiye nakomye hose kuko nari nabonye ko byabaye ngo ducura tugataha nta ngorane ntazogaruka mu kwiza n'iminsi maze ngane myinshi nyuma baratukontorore amatura tango rero ngo uzocugaruka kwa gatatu kugirisha ecographe ndeye sinababwira ikintu na kimwe ndavuga ntibuke ndazi yonja turataye kwa gatandatu kwa Mungu niligwa kuwa mbere basha sizeni n'inusu nari bujumbura ndagenda ku mudogoteri nagiye kwa rumwe data ngo vayo ngo ngaha ari ngo kuri mwene data ngo kuno turakata niyandikishije basi nayo bwari yamahe cyenkatira kuri ubundi ndashika arandabira arambara yakataki ngo ndiburya ndabizi narizi ko atakirimo nenge kuraba katangorane noba nasigaranye mu yango nitungo ngo nibikeya ngo hege gufata uyu muti cye turaduga umuganga ariko arawuhiga ngaho bacamugati turabona ko ariho mukiva kwa muganga umuti bamubwiye ko ufatira muhira ngwe umugabo oya ngo ntibagufatira muhira ngo wafatira kwa muganga umuganga sharaza arabimbara niyo bwanije genda suraguja kujya majya mu bitara ataco mfise ni nagwara uvugo ntaya n'ukuri kose ndamera nk'ubigwanye barabinyumvisha ndatinda ndaneshwa turagenda ndabwira umubanyi wanje ntiburya turaje wingo ngo tubirare turagenda hari mucu urumva mu kumunani hari mu kwitwa kuko zari November z'ukwitwa cyendagenda tugiye umudoteri yaraje kugujumbura umujenekologa ariko arabira abandi badamu baca banishisha baca banjana barandabira ko bakubeshe ko abantu bose n'abaganga ngo bigira abaganga wagenda ufatire muhira ufata umuti ugende gufatira muhira ntangora yeza guheza ngire ntikuryama mu bitaro cyenda uzana uwo muti cyenda ufatira muhira kandi byaciye bigenda neza ewe haje haragwira uruvugo rumwe basha sindamusika rumwe kenura umuntu ngo wena kamwe yari yirondereye warakabutse we kamwe yari yirondereye warakabutse we ngo abandi ngo yibutse kurondera yateba imyaka maze yose ngo we yarasamaye ngo burya n'ubuvuga afise rero abantu abandi ngo burya n'imiti ngo bapfumu bari bamuhaye amajambo menshi atandukanye mugajewe ngumana n'inkuze yanje muganda bwe hari umwe data umwe nabwiye rero abo bumva yuko ari byo narondeye aribyo nagize ntibagende babwire mwarimu abwire pasiteri ampagarike ntangorana mpagarike nta kibazo ngumuko ujya Imana rero ni nziza nta n'imizi yahaciye icyo gihe mu kumunani naciye nja muri formation y'ibintu by'akazi ikimpa ntanguye ishure ubwo haje hacamwo ukwezi kumwe n'inusu nta n'inusu yari bwashike kirasubirira impaye ndagumaho ndavuga nti sawa Imana yakoze ndabwira umukozi w'Imana nti sengera Imana yasubiye kumpa mwarimu ataransengera bitabigenda neza ari no bene data byari byatsitaje byababaye ko ibyo bya mbere nitekane Imana ntiyabikoze ntiyugure ntiyugara baratekana kuko babona je nitekani je nari ntekanye cyane kuko je nari ifise Imana yanje kandi hariho bene data banyumiye baranyumira ko gose nkagujya inyorwi yumira ko urushato rw'inka yapfu baranyumira ko mugaba impande kandi naje nguma ndemye kuko nari namaze kurema mu mutima hama isubiye kumpa ndamera nk'ugwara urumva nacengwara umugongo ndamera nk'umera gutya ndatanga amaropo ku kazi ntibyanyoroheye abantwara ropo iheze ukazobona telefone ropo yaheze ngo nta kintu na kimwe kigusigura hari n'abaza muhira kundaba oje gutangisha ama examen nkacamvuga nti mbe none ku mutima muga sinavuga nti none nopfa ayo ma examen iyo ca kwangana cyangwa abo bana nta numwe nikoreye nibababaza
mu nyuma ndavuga nti ntagundi kuko ari abana b'igihugu ndabandikira ntumviriza bitangisha ibibazo mu bindungikira hamuhira ndabikorera hamuhira kuko je ntibikunda konza baca baravyumva ubirungika muhira kaco wakoze barabindungikira ariho bene data baciye babimfasha ndabarungikira barabwira amanota abana ndabarungikira ibintu byankenerwa by'akazi mu kwa mbere ntangura ndagwara kose nakoze mu kwa mbere nakoze imisi ibiri uwa gatatu naciye nzanciye akarongo ndavuga nti je aho narigeze imyaka mpoze y'akazi simike kandi narakoze ari ushima zoshima udashima nawe biramusha jewe ubu nanje ngire ngwane n'ubuzima bw'iwanje jewe ndagenda ndaheba njya kuri hopitali nje ushaka teka jera waye ndotera shantu ma examen tisikibazo ndayikora ndayimwa kugira ngo abone yuko ari komeze ngo rero cyane numva yari yamaze kumenya insina numva rero shaka Imana yakugiriye neza imyaka simike kubona wari ihanganye ibi si bya benshi rero ngire ndaguha imisi kuko imisi nanje nari namubwiye ntumpa imisi 14 oya ngo ndaguha imisi ngwindwi kuko ngo imisi 14 ngo bayiha bavunitse Iwiga na Jesa n'uwavunitse niko namubwiye acaratwenga ko oya ni na Jesa n'uwavunitse dote acarayimba ngo mubwire aho kuntu twisiga ni wewe amahoro nta kibazo nzokuteza ndayirungika ku kazi ndayirungitse nyene ntivyabagwa neza ngo none aba bana ngo bizoca bigenda gute ikibe ntavyo by'abana ntiraba bo mu bahandi ntago niwe ko ngwaye baratinda baraca barabaha abandi robiheze uwo munsi nyira nata mbona telefone gorobo yaheze ngo ntakigusigura kihara ndabizi gorobo yaheze ngizoza kwa muganga ndabe ko bambiyindi ngo wamusawa twege ntimanuka Bujumbura bacampa robo yo muri prive ndayizanye ndayimurungikiye aramara iminsi yayimaranye nka 4 jours acarayisubiza ngo yo muri prive ntiyemerwa ngo zana iyo muri leta nta kibazo yitungikire ndayijane kuri hopitale babone ko nari mfise arayitungikira ndayijana rero kuri hopitale bacakuma bampa amaro ubwo narabibasigura ati reka tuguhe ropo ukiga depoza ndazidepoza umwaka wose ageze mu kwa gatandatu numva jewe ndagenda examen ntuze ya nyuma ecography ya nyuma mu hoteli sinanigeze ndamubwira ikibazo na kimwe nari mfise ngenda ngiye kugisha ecography ya nyuma rero hoteli tugere tuganire jewe Kuki amaze imyaka 11 ntafise umwana nari mfise ni rimwe yari yavuyeyo hanyuma kwa zambona nawe nyarahindutse wiki imyaka 11 kuno kutigeze ubimbwira imbere gende nari nzi ko ndabikubwira ni kuko sinari kwa kubarira kwa ubwo nyene nari kwibaruka itariki 23 z'ukwezi acarandika ku rupapuro ubwo nyene campaga kazi tariki 12 z'ukwezi uzoshuza tubugirire cesarienne ntangorane tashe mugabo yaguma iduga hariho mwene datarampa icyo nza ndayipimisha nkabona bimeze neza hageze mu kwindwi yari yatwandikiye amagizano ko tuyagirisha hagati y'itariki 1 n'itariki 5 muganda mubwira nti rero tugende ku wa gatatu kugira nzoronke ingene ndayagirisha iyi biherane cyo nicari Bujumbura ndindire iyi tariki umuganga mu rwego reka tuzogene ku wa gatatu ntayo ku wa gatanu ni weekend ntivyongora vyondusha kwango ntangorana igana ya masekuse y'amamodoka ameze ukuntu urabona ko bigora nukuri yaranyumviriza akavuga ati twitegure tugende Nda telefona musaza anje ndamubwira nti wiga nzomanuka ninashaka muzompa indaro yindwi ntari kintu nzobanjemo sinamubwiye ko nzongeye kugirwa cesarienne ntavyo namubare namwe ni kintu nzobanjemo ni kwizomara indwi nti rero ntizoca ngenda wangu sawangu ushitse Bujumbura ngurambari nteye turamanuka ari kuwa gatatu tutashika Bujumbura dushitse bene kuko Imana ni nziza tuzoyumire ukuri ni nziza cyane je n'ubundi ndatimvire nari ifise nimero 3 aho hantu kandi twari tuzi yuko umudoteri atonda après-midi mu makenzere demi 16h kuko abanza muri leta ewe uwo munsi bitangaza Imana yaciye ikora acaza saa 5 twaryamye twibere ngabandi bashika batora amanimero bagenda gukora abi Bujumbura tuza tubana raje
ajaga ngo abahari uni muze ndabagirire anje mbinimerije imwe nahise zitatu nje mbinimerije acara tugirira arandabira sanga tasyo yaduze kuri 16.10 nje ndamugana ntingira nuko navuye ruguru ntango ngo genda unywa amazi ntangorana ndayawe canyandikira yo ma examen ugenda yagirishe ntangorana aragira sohotse umugabo nje ndamubwira nti rero urabona ya examen yigirishije urabona naye amasekusa y'amamodoka ntinaka nahazontodana ntazontahana nimva hajya nje ibaza ngaho uko bazigira umugabo ashaje kubaza abajije baramukontororera ashagwa mu 60 byarenze 60 cyenda zigirisha aho nyene ndazigirishirije aho nyene turazigirisha hamare zitabarazima umudokotera ageze kuza mu masaha 9:30 umugabo rero yaramusitse yarashitse umugabo acambwa ati rero we kuguma ngaha jewe ndaduze tuzoza turavugana nteyeko wowe tuzomanukana urumva amanukane n'uzobaje amanukanye n'ibintu urumva ibintu ntavyo nari namanukanye ntangora nari kumwe na mutoyi wanje hama umugabo acaraduga asigase sindinjira yasize ntarinjira hinjiye wa mbere byari ibintu bigoye ariwe yinjije ubwa mbere jewe ninjiye ubugira kabiri adabe yakaswe yanje asanga ntiyigeze imanuka ubwo nyene arambara ati rema ndagenda kurungike muri ruwakarete ntoya nje ndamugumuharira ntoya nje sinje muri ruwakarete ntugusinduga ntinguma ngaha nibira goya ngombe kumenga ufise ubwo nanje niyumvira ibintu ntavyo namanukanye umwana amaze amezi 8 n'imisi 6 bantu bavuga ngo umwana amaze ngo amezi 8 ngo ntakura nanje ntinja mu mutwe muri ivyo nje umuntu mengo ubwenge bwaki hama tumera nk'abaharira rero umuganga yaciye afata ingingo yiwe acanyandikira urupapuro ujana muri ruwakarete arumpaye ntivuga nti none ntaco mvuga ntaco ndagutumye ubwo yari niko yaje ngo wowe ntaco ndagutumye ngo genda urudepoze gusa isawa ndaruraba nkakuki ndabona ivyo yanditse mugasi nabone pfo ko nandikiwe kugirirwa cesarienne ubwo nyene ne kubera numva nasomye ivyo hejuru sinasomye ivyo hasi kuko yaciye avyagrafa njewe dusohotse nk'uku ncitse kuri portaye hariho mwe na mama yarari yavuga ati nje kuramutsa Janine kuko agiye mu kigobe sinzomubona vuba niteka ndamuramutse yo sohotse abimbariye dure yajya ndude kandi muri ruwakarete nawe nyacara kanura kuri kubera ko byagenze gute iburyo abanye ntehera abasoma ko ko bizobeje ngo none kumva ngo umwana ameze gute cyameze neza kandi ameze neza sawa ngenda telefona umwe nari kuja kurara bamusaza wanje nti ewe ntisinkije ntibantu bisomera ruwakarete nza numva afise ubwoba ku telefone w'umuntu umuntu afise ubwoba ngo byagenze gute none ngo waremvye gose ntumva ntoya n'amahoro bimeze neza ngo none ureka ndaguha madamu muvugana acama madamu we turavugana ndabona ngo sawa ngo genda duhuriye muri ruwakarete cye turagenda cefata taxi cye turagenda n'uwo mutoyi wanje n'uwo mwe na mama dushitse muri ruwakarete tudepoza wa rupapuro tudepoje wa rupapuro cye batangwa ngo jahajya bakampimira jahajya zamora rero abantu baragwiriranye ubonye ndamutelefona acambwira ngo ageze mu kinama bandugitse muri ruwakarete ngo none nkate ntoyaye ntibandanye ngira nibitsobeco telefone umukozi w'Imana ntimwari ntimunsengera azongera cesarienne John Fido mwari ngo nangora ni turagusenga nanje ndondera n'abandi beneta ntimunsengera nsengera barasenga ngo turimo Imana icingumbirira umutima sinigeze ngira ubwoba hacagumanza bane abantu bariko baza b'inshuti hacaza mu vyaranje umudogoteri ngo mwana he iko ntumona meze neza ntangora ngo umeze neza agashaka kubwira abandi nkajya burya n'ubwoba kwagira ngo ntameze neza ajya n'ubwoba ngo ntaco nakunze umwana he mbona baragwiriranye jewe baheje kumbirira byose muri ruwakarete ngira hari nka 3 niko kurumva ntaraye isaha z'ijoro mbona ko kandi haturahejeje ugere winjire muri blog ni muri blog ngo yego kintu kimwe urumva nta kintu namanukanye ya rero abo twari kumwe nabona ko bizobejo beburya soke ndabibabarira waza bashayifata kuya bashambaza ngo none urafise impuzu z'umwana kirabwa nazanye umwambaro umwe n'agashuka n'akago wese akuheza rero ntangora
cye twicara ngaho tuguma aho umudogoteri mu byaranje naca guma aje gufosa abo bandi bariko baragira amasezariyene kugira basopa umwana urumva nawe naciye mengo ubwenge burahise abandi bakaguma baza bandabuku baca batangura kuza umengo bongera ubwoba cyane ngo ntango ni ntangorane b'amahoro ni je mwana mizinezi bikinigi mukozi w'Imana naho ni mukozi w'Imana nisubira mu nsengero bya sezariyene igira ubunyene ngo ntangorane turagusengera baca baransengera Imana ikivumbira umutima wanje nje guma ntekanye ndicara ngaho rero uwo mudogoteri akabwira abandi bakorege biwe ngo ndabafasha ntangorane ngo ndabafashe yinjira aho bonyinjije acagati burya uwafise umudogoteri wiwe ahubwo watubwiye ngo dusohoke baca basohora abantu bose bari muri bloke bose barabasohora jewe nca ninjiye satani mwumvirize umuganga umwe acarinjiye ngo mbe mwabuze amata y'umwana oya wowe muramubura wowe warapfa nanjye sindi gusohoka nje kubwira abandi bamperekeje hanze ya nta kundi nce ndasenga Imana branche umutima bazi ndasengera ku mutima ndi muri bloke nyene ndasengera ku mutima hama ubundi acaraza acabwira ubundi mbere nkamurondereye igitanda muri reanimation umva mu ndembe ndavuga ntiyo mwizina rya Yesu ni muri reanimation mwizina rya Yesu ni ibisigo byane cyazenga ibintu by'ibiranguranye abantu bari ku mavi bariko baransengera ni mwizina rya Yesu nariko naguma mvuga hama rero baca barasohoka baca bavuga ngo mbega none ngo waherekeje Janine ngo bari hehe ngo turi ngaha ukene mukuru w'amata y'umwana aho ni satani uwo rero musazanje n'imodoka yarayifise namubyaranje mu modoka bari bayafise fise ikibazo aca batora imodoka n'abamama barurira bacaja kugura ya mata barazana amazi ashushe byose n'amabibero baragura umwana aza kuvuka ibyo bintu babifise babizanye tisi kibazo ibyo biraza rero gutera anesthesia yarinjira yinjiye abanza kunganiza urabona bijya nyene abantu bagirirwa amasezariyene baca bamwati ashira umuntu yitashi sicorosha mugabo byari bitero byari igisigo by'abadayimoni byo gutera umuntu jewe kandi abantu bari bamfukamye navuga ni hari abantu banterami umushinga nawe wanje nawe yahamutse ariko avuga ngo manuke mwico yango ntuze nawe kwikubwira hama umwana caraboneka babona yatashe yigeze duga mugantreta uwo mudogoteri baciye binjira ari bari abo oye batari bahasanzwe uwo wundi yamurikiranye yandungiki aca baravugana uhewe udukoresha ubwenge Imana yaduhaye nguyu mudamu uyu mwana ngo nubundi mwana ngo ni igitangaza ngo nariko apfuka nk'abandi bana kwa rero ngo ukora uko bishoboka kose ngo umwana aboneke ukasenga aca arasenga umudogoteri aca arasenga we nyene arasenga asenze rero aca arakora ubwo nyene muri 3 minutes umwana aca araboneka umwana nabonetse nta Imana nturakotse ikurinya urakoze gose rero umwana ngo yango madam ngo felicitation urabaye umuvyeyi uragiye mu bandi bavyeyi felicitation umudogoteri nego we amacha aramutangura abona ngo umwana w'umuhungu urumva agira ngo ngirabo haba bamwifira umwana w'umuhungu ntego nanje navuga nti nari ndabizi dogoteri yabibanye jewe ndagira nacaragenda wa wundi rero ayatera anesthesia abona ubwenge bugumye buri kugihe meze neza wa mudamu kwe babana nta n'ingorane nta n'ufutonoka nta n'ikibazo na kimwe cyajana umwana barahereza abo bari twari kumwe je baraza baraheza batabona baransutsa amaho bigenda neza bose barumirwa mu bw'umwana bamuzanye ari waciye murambika ku biganza ubwo nyene acamusekera cyamuha amata arisinzira jewe nkengera kuza bimeze neza acaza jeje ndisohokera nje anzana babona ubwenge buri kugihe meze neza citurana ngaho muri Ruwakarete kaye muri Ruwakarete biragenda neza mushinga ntaye size binusu yari yashitse azanye ibintu byagenze neza mugani gujugura bari babihaye kuko baciye babizana nyene ibikenewe tuguma ngaho nukuri Marena barashitse nukuri Marena yaciye ashika hakiri kare araza turagumana mama bukuru araza aramukurira Beneda
ugiye kwibaruka azoherekezwe n'umukizwa asenga. Icyo kintu nukuri nuzopfa gutora uwo ari we wese uzoherekezwe n'umuntu asenga atabyarya kandi yemerwa n'Imana. Nukuri jewe baramperekeje naberekezwa n'abantu baguma basenga kandi Imana yarangiriye neza. Kandi ngora burya ikibazo caciye kihaba tugire dutahe kucumba narindi emwe mubyumva abantu bafise inshuti y'abamizirima n'ukuri nta ngorane sindabavuze nabi muga nta rucuti jewe baca baza kucumba turiko nk'uku batunanye n'ibyabo nk'uko jewe rero nguma mfise uwo munsi imikwe mibi umwana aguma ameze nabi mama bukuru aca asohokana n'umuntu yari yaje kuturaba asohokanye n'umuntu yaje kuturaba basohokanye n'umuntu yaje kuturaba baca babona bari kucumba iwanje. Yo mama bukuru yaciye akata n'uwo muntu Imana yari yabakose ni satani sima uwo mushinga nawe agenda uwo musi yiriwe ajyahaye. Mama bukuru ngo tureba oya urabona mama bukuru ngene yimera mama bukuru ambetereye ngo dusenge baja ahantu urumva hari muri salo narindi hari salo n'icumba acaraza ngo baca batoda urugamba baca bararirimba byabiyamna babantu gutyo cyarabiye agaze kurabasanga cyubabiyekeye hama satani kiratuvumburira ko imvumba iravumburira ko ivumburira ku mwana ngo yango arafise akantu mu jisho afise utuntu kuri uwo mugoroba acamujana kumugirishiriza ama-exam atagwaye. Ndavuga ntiyehe ibi bintu tugume muri ibi bitaro kandi twotashe mugare Imana igira neza bamuzanye nta ngorane nta kibazo na kimwe tugiye ko umwana akomeye kandi aje naciye nkomera abo bantu bagira ati numva ndonse ingufu nje ntangura kugenda ndagenda bose hama bukeye nyene badukontororeye umwanya umwe atubwira ngo ntawo muja ngo urupapuro rw'umwana ngo ibiki bigenda neza mugabo mu nyuma kubera iyo chambre twari mwari kirondego n'abantu mu nyuma nka saa 11 caga ngo ntangora reka twakontorora itaha sawa ntangora baca kukontororera ubwo nyene Imana igira neza imodoka ya pasiteri bari marene yari yagize yari kayirondera barahushana twamaze nabwiye marene ntituduga batwangiye nimubwire ntiri kwaraza nibatwangiye baca baraburana ku nimbero aramuhiga aramubura barahigana baramubura wangundi nawe aca yikatana muri ruwaka rero aca arayizana kandi badusibiye niho baje kuza ngo ntagorane ngo nimutaha yo twateragura ibintu sinseri n'ibisi batera dukomeye nagora cyo turaduga rero bica bigenda neza nukuri Imana yacu iragaheza ncedagira ibitero narashitse ngabo ko Imana barabizi nagize ibitero rwose harazi ikintu kirambuza guhema ndagwara ndagira ingorane ngo kiramfata amaguru biranka ko ngenda ndavuga nti none gaye ibintu aho Imana baransengera kigaca kigenda bigatubwira bagumba basenga ndavuga umusisha kifata risasi iyo kisinda musigasha nari kumwe na mama do ishanje genda giye kwa muganga nduva wapi basi ndagenda kwa muganga mugabo cemperekezwa n'umukizwa tuca dufata imoto tujya kuri Robrad ndavuga nti muganga naho baje kuntera urushinge nibisigore ntibihurira n'umuti wo kwa muganga isengera bamu mama caransengera baca bantera urwo rushinge nirigwaho muri iyo plateau ncenza nakize bica bigenda neza mugabo rero sinovuga ngo nake mugabo ko Imana nibo bari bansengeye ni kuko nyene nari navuze nti reka nje kugwa kwa muganga singwe muhira nuko ariko navuga naho nagiye kwa muganga ndagiye kugwa muhira ndagiye kugwa kwa muganga singwe muhira rero ntagenda ku mwana namusiga muhira ndagenda haraba n'igitero ndabura amaberebere kopo ndabura tuguma tumuhamata mugamu nyuma y'ukwezi kurenga mwana nce ndaronka amaberebere acazaraho bica bigenda neza nuko rero intaya yanje ni ndende no kuvuga byinshi Imana yacu ni happy true. Amen.
kubaka ntibubake bavuga bati shika ndongo canke umugabo ngo yanke umufasoni wiwe cabankane ngo aje kurondera hirya no hino oya nta na paracetamol nafashe nana paracetamol nafashe mugabo urumva muri 2014 twaragiye kwa muganga agahezwa cane Yesu ashimwe. Tubasabe mwigore mwese muhaguruke. Mbega nimubona ko hageze kwimwongera? None mu biganza iwanyu ntimushobora bitera Imana ikabikora. Nazo mushinga nani. Nibaze bafukame hano turakeneye ko yongera. Mbega nitanga akabanyi. Nibafukame ngaha. Namwe mutunga ikiganza mwijo. Tubatunga ikiganza abakozi Imana basera. Sivyo none. Turakeneye kwibongera. Siko none.